cya gatandatu mirongo icyenda cyavuga ngo twame dukora ibyiza ntiducike intege kuko igihe nicyashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Mu yandi majambo, urashobora kubiba mbere umwaka wa mbere ukanahomba, mugabo rino jambo tugira ngo ntucike intege, bandanya ubiba. Nyir'icyubahiro yavuze cyane kuri Isaka. Isaka yagumye yimba amariba, iryo yibye bakarizivya, mugabo ntibyamuciye intege, yabandanije yimba, akimba bakazivya, akimba bakazivya, akimba bakazivya, gushika hashikiye kw'iriba rya Rehobote. Haleluya, iryo ricagenda neza. Iyo acika intege yari kucahagarika. Ukuremwa kwacu ntituzobura gucika intege, ariko Pawulo aduhanura ngo twame dukora ibyiza ntiducike intege, kuko igihe nicyashika tuzokwimura ntitutarambirwa. Twame dukora ibikorwa byiza, turime, tworore n'ibindi bikorwa byo guteza imbere igihugu, kuko tuzoronka umwimbu. Kwicara gusa ntacyo bizotumarira, biradusaba kudacika intege, gukorana umwete, kutarambirwa. Abarundi nibo bavuze ngo akagumye bagirane bagumako, abandi ngo ntibyizana biraronderwa, bisaba kubirondera. Ntibyizana biraronderwa, ushaka umuce agacika ijoro. Iyo n'imigani basokuruza baduciriye iduhamagarira gukora, kuko bari bazi nabo nyene yuko ukoze agira araronka ingero y'ibyo yakoze. Hari ivyizigiro vy'uko iyo umuntu akoze agira ahezagirwa. Ivyo ni ivyizigiro bihari. Ingorane ya mbere nuko uko nyir'icyubahiro yabivuze, abantu b'isoko ijambo ry'Imana turavuga ko turi abana b'Imana, mugabo ugasanga ijambo ry'Imana ntabwo dusoma ngo twitwongere amaprincipe ari muri iryo jambo ry'Imana. Muze mubaze amateka y'Uburaya canke Amerika, icyabatesha imbere si ikindi ni ijambo ry'Imana. Icyo bakoze ni bafashe amaprincipe ari mu ijambo ry'Imana, bayagira ubuzima bwabo bwa misi yose: kutarenganya, kutagirana, kutiba, kutakirya abandi. Ibyo babigira amaprincipe. Mbere abanyamerika bo no ku noti yabo baca bandika ngo in God we trust. Uno munsi nimba mubona ekonomi zabo ziko zimera nabi, hari ikintu bibagiye, nuko basubiye inyuma. Harageze igihe baratera imbere, rya jambo Imana yabwira Abisirayeli ribashikako. Muri mwamara kurya mugahimba, mukuzuza ibigega, nimuze mwibagire ko ari jyewe nabibahaye. Hari rero benshi bamaze kwibagira iyo bakuye ubutunzi, iyo bakuye kuronirwa. Amasengero yabo bamwe barayadandaje, bayahindura ububare, nyinshi barazigurishije. Nta bantu bakigenda gusenga muri ibyo bihugu. Ibindi nabyo murabizi ibyo bagezemo. Baribagiye iyo bakuye ubutunzi. Igihugu cy'Imana, niba dukeneye yuko by'ukuri Burundi buba igihugu cyiza, nama ndiko nasenga Imana ngavuga ngo Mana, basokuze bavuga ngo igihugu cy'Uburundi ni igihugu cy'amata n'ubuki. Ndifuza kubona igihugu cy'Uburundi by'ukuri ugihinduye igihugu cy'amata n'ubuki. Mugabo kandi nkagaruka nkavuga ntibirangaba, ntegerezwa kubiba kugira ngo icyo gihugu gishobore kubamwo amata n'ubuki, si ndiyo? Rero ijambo ry'Imana turigire rwacu, turisome, turyitondere. Hari amasezerano menshi cyane mu ijambo ry'Imana. Dusomeye gusira mu Byagezwe 28 niyo by'ukuri tubona n'amasezerano. Mbere twaba twasomeye kenshi, mugabo twaba twibagira umurongo wa mbere ngo nimwagira umwete wo kumvira Imana, mukitondera ibyagezwe n'amajambo yiwe yose mukabishika, niho muzogira umuhezagiro.